namba ari hishurirwa ryaje mu buryo bw'impwemu ushaka kubitahurira mu mubiri peut-être ko bifise iyindi signification utamenye nanje kandi ntamenye tutari mu kirere kimwe urazi aho ushobora kubihuriza ko na prophet uzi ko prophet ari uko kuntu nyene yabisigura yuriye kuri stage baramubwira ngo ko mu gihugu impfu zabandanije ahubwo bashobora kuba banapfuye ari benshi niyo ama statistique yari karaboneka hirya no hino nibuka ijambo yavuze kuri stage amera nk'uwisigura yavuze yuko ibintu bivugiwe mu buryo bw'impwemu urashobora kubitahura ukoresheje ugutwi k'umubiri bisaba kurabisha amaso y'impwemu nyene kugira bitahure ariko abantu bakavuga bati yari yabivuze mu buryo bw'umubiri nyene avuga ati muzotohoza igihugu cose babivuze nk'abantu nyene mu buryo bw'umubiri nyene ahubwo we yabivuze nk'umuntu mu buryo bw'umubiri of course sinzi kirere yabivugiyemwo nkuko natwe ico twabitahuriyemwo turakizi ko twiriwe ariko abantu barapfuye gabana yanjye rero nababigwiriye ababizi urumva rero bijya ni ibintu birebire ntashobora kujija naka canke naka oya byo babibi igihe mwombona nk'umuntu w'impwemu atayo ngira umuntu afise impwemu yaratawe ngira gusumbaho mwombona nkaho umenga ntawe ngira ndamufise sindakumvise neza umva bidutwa ndakubwiye uvuze mu bisa naho ngo mwombona ngo kuno kuwabivuze sindabisubiyemo nabwiye ati byo babibi mu gihe mwombona nk'umuntu afise impwemu yera ntamufise bikaba vyiza nk'igihe nkuko bikaba vyiza mumbona nk'umuntu atamufise ndamufise kuko isi nabisi bahemba zero ivyo urabizi ana iyo umuntu erega baje abakozi b'Imana bose barayitavye barapfuye nabavuze ngo witavye umuhamagaro we ninde yaguhamagaye Imana none nuba warayitavye oya uba witavye ico yagushiriyeho ntabwo ari yo bawe agako dufuko nukomplika ibintu witavye umuhamagaro tufate nk'ishami rikomotse ku Mana arico kintu kwerekeza ko kugira witabe ico kintu ucitavye witavye Imana canke witavye ico kintu yashize ico kintu ni giki kimatanye n'Imana mugasi Imana n'umuhamagaro n'Imana kwe Ligera ntumbeshe Alfred umuhamagaro n'Imana wezo ufata seance we mankuhugure bien so rero nije muntu azokuvuna mu uzohugu filme umukenyezi ntabwo yaheze kandi uno musi ntiyasohotse turi vendredi sinzi umunsi uzogisohorera no musi ntiyasohotse kandi nindi vendredi ntizosohoka tuva mu bwiza tuja mu bundi Entertainment. Hello everybody, everyone, everywhere you are. I hope you are doing well, guys. Natwe turashima uhoraho niwe abikora nkuko akabandanya heza gira urwaruka rutera imbere ruva ku ntambwe imwe rugera noko yindi for sure. Ino ni entertainment hasi hejuru. They call me Ndikuri Alonso the son of Dr. Vlove aka Diko. You can call me also Mr. The ambassador. It's another day, another reaction, one opportunity to the high possibilities, Nidiko entertainment. Kuyindi nchuro tugirirwa ubuntu Imana ikituzigamye twakira ina Ligera cange ina Ligera cange ina Ligera byose biremewe ubivuga uko ushatse. Ina Ligera je niko mvuga vyanyavyo umeze neza. Ndameze neza ndashima ivyo bitangiye kukuvangira menga byagira bituma uvuga ngo yasi neza gose nibiki isazi zo mu mvura gusa mu mvura bari isazi canke ziza muci komenga ziza muci mvura zibura imvura ziza mu mvura uracazigamwe nawe mwino misi turi mu buntu kwiza ari gihara amatari kaba bakakubwira ngo zero diff no kuvuga ngo tukamara 24 ata muntu no mwapfuye igihugu cyose nibwo buntu turi mwana mugabo byo nibiva mu kanwa k'abakozi b'Imana nje ntabwo nubwo mbanze ko ari byo ngo ijambo ry'Imana ravuga ngo ntitubeshejweho n'ivyo tubona tubeshejweho n'ivyo twizera kandi ako kantu shana akabonye ahantu hamukunda kubyandikira n'umurongo uri muri Bibiliya sivyo kwifondera ivyo birahari nibaje ngo nakantu kiwawe mangana muri Samuel ntitubeshejweho n'ivyo tubona tubeshejweho n'ivyo twizera tubeshejweho n'ivyo tubona tubeshejweho n'ivyo twizera rero haje umuntu avyizeye reka nta numwe apfa namba ari hishurirwa ryaje mu buryo bw'impwemu ushaka kubitahurira mu mubiri peut-être ko bifise iyindi signification utamenye nanje kandi ntamenye tutari mu kirere kimwe urazi aho ushobora kubihuriza ko na prophet uzi ko prophet ari uko kuntu nyene yabisigura yuriye kuri stage baramubwira ngo ko mu gihugu
impfu zabandanije ahubwo bashobora kuba banapfuye ari benshi niyo amastatistike ariko araboneka hirya no hino. Nibuka ijambo yavuze kuri stage amera nk'uwisigura yavuze yuko ibintu bivugiwe mu buryo bw'impwemu urashobora kubitahura ukoresheje ugutwi k'umubiri. Bisaba kurabisha amaso y'impwemu nyene kugira bitahure. Ariko abantu bakavuga bati yari yabivuze mu buryo bw'umubiri nyene avuga ati muzotohoza igihugu cose. Babivuze nk'abantu nyene mu buryo bw'umubiri nyene. Ahubwo we yabivuze nk'umuntu mu buryo bw'umubiri. Of course sinzi kirare yabivugiyemwo. Nkuko natwe ico twabitahuriyemwo turakizi ko twiriwe. Ariko abantu barapfuye gabana yaje. Rero nababigwiriye ababizitse. Urumva rero bijya ni ibintu birebire. Ntashobora kujija naka canke naka. Ariko nyene nababivuze ari mu kirere c'umwuka wera. Bitahura abo bari kumwe mwico kirere. Wico kirere se ntacujamwe ko nzi uri umusenzi ruhasha. Ivyo tsisivyo. Iyo ntahe. There is no Holy Spirit in you. Ni ntahe ndende iryo nibanga ry'umuntu ni mpwemu yiwe. Ntutuvuge ngo nakango n'umusenzi ruhasha. Gute? Ariko jewe ndabivuga ku mujyungane rimwe. Uracu uvuga ngo je valide ou je ne valide pas. Ndakuravye ndakubona nk'umuntu yava yibesha kahobwa. Ntamubone nk'umunyampwemu cyane. Muga muco wa nyawe mu mutima. Ndakubona nk'umuntu w'impwemu anagendera mu by'impwemu nyene akaba yahishurirwa amabanga akanabona ibintu muri angle nk'iyo Modeste aboneramo. Oya byo babibi igihe mwombona nk'umuntu w'impwemu atayongira. Umuntu afise impwemu yaratawingira. Gusumbaho mwombona nkaho umenga ntawengira ndamufise. Ndakumvise neza. Umva bidutwa ndakubwiye uvuze mu bisa naho ngo mwombona ngo kuno kubabivuze sindabisubiyemo. Ndabwiye ati byo babibi mu gihe mwombona nk'umuntu afise impwemu yera ntamufise. Bikaba byiza nk'igihe nkuko bikaba byiza mumbona nk'umuntu atamufise ndamufise. Kuko isi nabisi bahemba zero. Ivyo urabizi. Isi nabisi bahembwa zero. Bahemba zero. Reka. Ariko Imana yoyo urabizi. Ivyo duharanira sivyo ngaha. Ubwo isi tuyitambuka ko. Nawe uri muri abo. Hari gihe twicanganya. None ukaba ukigwa kuja gukora amashooting amajwi atakara utanga ibifaranga ukora amafilme kandi ihembatse. Twijamira rero turindire. Niyo mpamvu Yesu yaje kuyibako. Yabanje kuyicako. Ikijya gikorwa cyose yakoze cyo kumusaba ntintiti. Ntivyari kumunanira ko agikora atanaje. Peut-être ko hari kuba ubundi buryo agikoramo kuraza Imana ishoboye vyose. Ariko yaraje kugira ngo ababatswe yankwe agira iki nk'abantu urumva yaratwiye acinzira yahari acinze tubibone ko atacitwaza we rero wisesa mu mutima ukira impwemu yawe woyiganirira umuntu gute ndavuga ibijanye n'agakiza wa mugane wawe wavuza akantu kankorako abantu bashobora kukwibesha ko bakakubona uko utari muga we wiyizi we wimenya nawe we wiyizi ibwira abantu uko niyizi tubihebe reka tubihebe yewe tubireke naza numva ahantu ugera ugatinya we mwimana ntaca ariko arabinganiriza ko muri mwanya kandi ivyo ico kibazo mbajije si ibintu twavuga nk'agatwiko oya si ibintu twavuga ngo kugira ngo turyohere abantu oya cyangwa utinya ko wapfa wiyita muco wera hari uwuzi muco yirabura mwisi nta ugororoka no mwinjiro nta uriye kiretse uwemeye agahora yezwa n'amaraso ya Yesu Kristo rero niyo mpora nidumbagizamo ngo muko ucumura ku wa mbere ku wa kabiri uza kwidumbamwo ku wa gatatu ucumura ku wa kane usubira samoya n'iminota 3 iminota nuka uridumvye ni Imana nyene hako Yesu yaratugiriye neza kwe yobaho jenje numva menga abantu basigaye banabigira ibigirankana ati ndaza ahantu nza kwiyereza nabyo oya ubigira ibigirankana nta muntu ari siyo wabigize ibigirankana no kwezwa ntiwezwa gute kandi no wundi uca usubirayo none Ligera nk'ubu wewe ntuzi kwiba ko ari icaha birashika rero hari umuntu ngo birashika banza turabizi none ejo usubiye ukiba no higeje ugasubira ukiba erega hari gihe nespa ko buri kurabigira ibigirankana erega hari gihe uja mu cago co gukora icaha icago co gukora icaha rimwe no vyumva ukisanga wabikoze oya
ukisanga wabikoze parce que dufise kameremere ku kadamu urumva dufise kameremere kica niyo mpamvu n'umwana akivuka atarabatizwa bavuga ngo arabatijwe kugira ngo ave ko kwica cinyanduruko sinzi ico babikuyeko ariko navyizeye nti urumva rero nyene hari ukuntu twisanga twabikoze hari n'umuntu agenda kwiba agera avuga ngo mbisangiye ngo ndabizi abasibana ngo ntizomba bari agiye aravyivuga agiye aravyirata ahubwo shahari uvuze ikintu nibuka ko hari n'umuntu aja kwiba asenga avuga ati mana mfasha n'ukuri nyene afise isengero ajya amafaranga ndayasokore ndayashaka sifata kandi imana ikamufasha ntafata cyangwa se imana iba yabikoze nta iyo fenomene nta je ntaco ndayizi ko kirekire ava mbesha mura no hava mbesha mugabo reka tuzobaza abandi benshi Mbayahaga abandi nje kubwiriza narabwe umunsi umwe ingubwiri muze Mbayahaga ndamukumbuye yabonera abanyapozi bora tubonane tubonane vuba abantu bavuze ngo Golovent nta muntu azopfa umutagira twaravyibagiye urabonye yabivuze Mbayahaga uriya muzaza ndamukunda cyane ndaramwemera fo yes dufise abakozi b'Imana ngaha benshi babifisemwe experience Jivyo nzi nivyanje nyene basanzwe bavyigisha n'abantu tuzobatumira baza batubarira ariko oya banzo ndamukiriza abantu baranagukomboye banzo ndamukiriza abantu nabagwe mu nda ibintu by'amadini nditabigumyemo twapfa dusanga oya nta madini twagiye tuko tuvuga ivy'agakiza nta buze umuntu azimurutse kandi nk'umukozi w'Imana nka wewe utera ugera ikirenge mu cabo ntitwabonana ngo ugende utavunguriye abantu ku by'ubutumwa utavuze Yesu nta kindi kintu cyo kuvuga urumva kuko niwe buzima niwe urabizi utamuvuze nta bindi bintu byo kuvuga ubundi n'ubu buzima butugoye twari dukwiye guhora tumuvuga tukirata urukundo rwiwe tukirata imbabazi ziwe parce que basha sinovuga ngo yakoze ibikomeye kuko ibirenze ivyo yakoze nta undi muntu yobikora nta n'ikindi kintu kandi cyo bikora rero nivyo bintu tuba dukwiye kuza tuvuga ariko nawe ni bimwe nakubwira iyo abikorera mu ijuru tuba tugowe urumva ariko yaraje aratwereka arababazwa peut-être ko yanabwirirwa kuko aba baji nabo simisose baronka ibiraga Yosef yari umubaji akanabwirirwa akanagira iki aranakubitwa basha tuze dusoma Bible tushirako n'umutima arahemukirwa urumva ahemukirwa nabo bari kwango ati abo mu nda ya nyina gutyo urumva rero ubundi nta bindi bintu tuba dukwiye kuvuga mugabana waho yari mwisi kubera ubuzima hariho n'ibindi bintu kandi yavugaga ntiyahora mu butu nta yindi vie prive yabamo habwo je nama nibaza hariyo amaversion nagiye mbona mu misi heze ngo Yesu ngo yoba ngo yarakundanye nawe nyine nk'abandi bose igihe yari umujene nta ubizi batubwiye hari ibitabo bivuga yuko avuga mu rukundo n'uwitwa Maria Magdalena umuntu sinzi ko ari we umuntu yasanze umuntu yigeze kumwoza ibirenge ninde ndegeze koza ibirenge Yesu avuga muri Bibiliya ntawenze yamushize ko umutama namusuka ko yamantuze matamirana neza cyamujana ntugisoma Bibiliya kwe ninde uriya mukenyezi yasutse amavuta Yesu ku birenge yego gute atuka ni Maria Magdalena bameye bashire muri commentaire uriya muntu binavuga yuko yigeze kuba yakoze ubumara y'imyaka myinshi Maria Magdalena gadiko reka kwicanganya amateka yiwe ujya ahantu Yesu yamukora Maria Magdalena ntaho bahuriye na Yesu kuri ico kintu kandi Bible hari hantu itubwira Maria Magdalena na Maria wundi nkeka ari Maria wundi ariko hari umuntu avuga muri Bible basi ninde yagiye ujya uriya mugore yageze kumva yiwe akizuka ninde so wonyene ba Maria uriya muntu rero amateka yiwe yakahise bivuga ko yigeze gukora no mu mara y'igihe kinini cyane uri siyo tugezaho abasoma Bibiliya badufashe nacu reko ndavuga gusa ku buzima buri behind Bibiliya bitatubwiye canka n'abandi bantu bagenda bavuga ariko ni comment suko ntabizi ndabihoze uwo murongo sinoba ntawuzi ndabiretse ndabibona nyene kugira tugezaho kutinya wa iyo nkuru noba ntayizi oya sinoba ntayizi basi nihenze cyane nihe tubandaye baradukosora ariko niyo warubizanye ati hari ubundi buzima yo barabaye kubera nakubwiye hari ubundi buzima ko musaciye mwisi ntiyaje ngo kugira ngo bamubambe tubona yaje tubera karorero tubone ubuzima ubuzima bwose tugenda turabamo Yesu yarashonje Yesu yaragize iki none urabona ngo ni Bible batwereka ngo aryamye mu ijoro ngo bigende uko oya navyo batubwiye urumva ati ariko twarumvise ko yafasha nase
kubaza umurezi barageze batwereka ngo yabazi uku ngo yagira iki oya hari ubundi buzima rero yabaye okay aho hantu tubarenge kugeza igihe uzoba warinjiriye mu ngoro y'Imana ugatangira kuvuga izuba ariko uko je mbona ari yuca namusura biro ndavuga mugabo nta munsi urarota uri mama pastor kara kantu menga suba mbere ubutumwa ntibuvuga mama pastor gusa oya je mbona bakwiye kugwa podium gatanga je evangelist wewe evangelist Ligera oyaye amutandukanye ibintu namubaye imbere yuko ibi vya Ligera biza je ndi umukozi w'Imana sirivuka pana kumufina je ndi umuvuga butumwa ikintu nzi muri kahise wakuriye muri Sunday school biriya ntibisigura gaje nagenda kubwire ntuhave witwaza ibyo roko ko kumbura rimwe rimwe waje imbere sinakuze y'abana ugasoma umurongo erega sinakuze mu buryo bw'umubiri gusa no mu buryo bw'umuhemu ni muhemira kuru zo gutumira umunsi umwe uri evangelist mereke duzonyandikire tujana hano gusenga nukuri ntako nari bivuze ko basigaye baguha n'ama stage oya ku evangelize rega kugwa stage rimwe rimwe bijya biravana n'ivyubahiro umuntu aba afise n'ahantu zubira rega bajya benshi batubwira ubutumwa muri eglise suko ari baba bafise ijambo rikomeye cyane gusumba bajya bicaye haje none Ligera ubwo butumwa uvugira mu ntebe n'ubutumwa bwoko apana mu ntebe utaje imbere ngo bakubone preaching kuja imbere aya ma eglise menshi nivyo birasaba urutonde hakora intonde rero intonde ntirituma kuba utari mu rutonde canke iki udafise titre runaka ntibikutuma utavuga ijambo oyaje mbe namwe muravuga mu zindi ndimi nka nabonye wirwa fiko ari kare yaziririmbye n'intebe ziranyigaga namwe muravuga mu zindi ndimi hari ababihabwa n'abatarabihabwa rega nijya kandi n'ingabire mugabo uravyemera ndavyemera uramaze guhonja niyo ngabire ntayo ndahabwa ico kunyereka nawe wadukanye bijya biye ingabire ntayo ndahabwa yaye ingabire barayihabwa canke barayivukana ingabire ni oya hari ingabire zampuye mu Imana tanga nibiki anyibukije ko mu mukenyezi wayihawe oya kujya nugukina muri filme zamubwira abantu gukina we wuwuriwe haba hariho umuntu ugomba kumera gukina watinga nkawe apana we oya wambara ishusho y'ujya muntu ina rero nagomba kwambara ishusho yiwe yarazivuga ariko nyene nkomeje kuraba akantu ama commentaire haba muri movie zawe haba mu biganiro bagiye ukora sizi impamvu abantu baguma bavuga bati mengo hawe podium ukaba umuntu yigisha byo kubera gose kuko mengo uracabikorera mu kinyegero jahabona barihenda mu bakozi b'Imana dufiseho ngaha twungukemo wewe na cyane yuko abitsina ko atari benshi erega nabajya babuvuga ntiho buvuga hose je ndabuvuga nabivuze nyene je sinamenye ahantu uvugira ubutumwa ni mu byumba by'amasenga umunsi umwe basi kuri avyorohe uzutegure seyase fridore sivyo uvuga ati no munsi uze kuza tuvuga ubutumwa erega abantu bonakira ibe programme izwi uvuga ati umunsi uyu n'uyu atuvugire nganye na Ligera azoza kwigisha ijambo ry'Imana basha onodo uzoza twigisha utwaje kuganira ibindi bintu apana ko bidakenewe rero abavuga butumwa sibana kasibana jako ndagakunze bagenzi mwabyumvise Ligera nzomugarukana afise bibiliya yera mu ntoki nyene nzoguha podium wivugire shora kuba ntazanye na bible erega done ngenda je ntagira ijambo muri jewe oya nibo vyizera utaze ngo igitabo reka nibo vyizera abatutani bimwe nakubwira uri mu mubiri ntuzovyizera ewe basha tugomba kuba mu kirere kimwe uranyumva tugomba kuba mu kirere kimwe ukumva neza none nkubone turi mu kirere kimwe nyatura kwijambo mbaye nka wa wundi ndabibwira geresheje so kabisa kwibandanize cyane amakuru y'iminsi umukenyezi imeze neza nubwo bihatari byiza ku rundi ruhande ngo yaheze ceceka ntituraramukanya guys hamwe nakubwira ngo ramutse abantu baramutse ikiganiro geze bahe busy yonyine hamwe twibandanize salut mes chers amis nibaze ko mumeze neza meze neza ndashima nezerejwe kuba hano
ubundi twagomba kubanza kuganira ibinyene kuko navyo biba bikenewe kandi biba byose bikonezwa hamwe ngo bitugirire neza ya rero ndabaramukije sinaganiriye nk'umuntu basi nisanze ni muhira naje nkaho umenga niho naraye urumva kuri diko ntiyamaze kuba muhe niho wibera niho twaraguhebeye n'icumba cyo haruguru muri diko hejuru niho wibera ikare etaje ikare ndikare urumva rero tuganire murabizi ni kwa kundi nyene vya bindi gusa nivyo bihinduka vya bindi vya hari nize numva ibindi kabisa ariko turaza kugenda tubikora tunabishobojwemo n'Imana ego ibintu biba bimeze neza kabisa nako ndavuga ku mukenyezi yaheze so bro turinjiye mu yindi CJ twavuze ijambo ry'Imana ubu nibaza ko twese tumeze neza ubundi twakwanza tukanasenga ariko twasenze ndabizi ibi byose mvyari gukunda atasenga oje mba navuye muhira mvuze data wa twese rero umbaje kubaza c'umukenyezi abafana banje bagumutse muri Ligera family ngo nimvugisha ukuri urumva ngo yuko hari ngo canke idahari mu mbere bakurose kugira utanga uko kuri niyo mpamvu turi ngaha tuba twari kugira tubwire abakunzi bacu babaduteza amatwi uko ibintu bimeze filme umukenyezi ntabwo yaheze kandi uno musi ntiyasohotse turi vendredi sinzi umunsi uzogisohorera no musi ntiyasohotse kandi nindi vendredi ntizosohoka tuva mu bwiza tuja mu bundi kandi we ibikorwa biheze ntabwo biheze mutarukiramwo ntabwo buheze endereye naho nkombe oya bandanya nta kibazo okay iyi mibu iri kiratugwako nta kiza iyi mibu iri kiratugwako turabandanya nari so rero film umukenyezi ntabwo yaheze ariko yahagaze sezo ya mbere yaheze ifise ama episode 15 tugomba kuzana iyindi film idasanzwe kandi nzo kwizobaryohera ni famille Angele chose urumva mu mukenyezi hari inyigisho nyinshi zajemwo zaheze hari n'iyindi yaje kuri jewe sufwe umukenyezi ngo yabishe murabizi sikuvuga ngo abakinyi babuze bose barahari muravyumva ahubwo uko buca nuko bwira tugira yandi mahishuri kandi murazi ikintu cakoze ko yona yagambarariye Imana imutumye ni newe rero iyo Imana ubwato buhagirira ikibazo iyo ugize ihishirwa muri wewe ico kinanivuze ngo Imana ikubwiye mwava muvyumva ukundi iyo wumvise ikintu kidudubiza muri wewe uragikora bishoboka uragikora kuko ntubuzi hari impamvu peut-être ko hari imitima iboshwe cane ikeneye iyo nyigisho uko kubohoka ugasanga bigumye bizana ukuri vyagumye bizana umva ndatsinzwe ndagateka ndayikora babajije twise ndikumana usenga gute ubikora gute kugira bigenduka murabiza amakuru yiwe abakunzi bakanguka urumva uri umukunzi wayo by the way tumviriza akanguka n'ubugingo busagutse wobaho gute kombe wow ndabikunze yes bimeze ni sawa hari ama group nyene ugurura imbere kukivyuka wow atiro bahora baramubaza yabishi ati jewe sindi mwijuru ndi ngaha kwisi nka mwebwe ico nkora ni kimwe ico Imana imbwiye cose ndagikora kode rero iyobeye cyane ryari umenya kuvugana n'Imana ukumva amahigwe ukumva ijwi ry'Imana niho kode ijwi ry'Imana najya kuryumva bisaba kuryumva ntubimenye bisaba kubimenya kuko nta numwe itavugana nawe n'abanyajahira yaga nawe nta numwe itavugana nawe ikibazo ni kimwe ntubimenya ko yakuvugishije Jeno nibaza kivugisha bajya abantu bihebeye Imana nyene bama barambaraye oya ni umunyavyaha dufate nk'umusumi yagiye kwiba nta urakantu kaje ati ese wobireka ibimuvugishije ariko ntabimenya ko ari yivutse yumva ijwi ryo mu mutima ukamengana ibintu bisanzwe akarigwa so uravuga uburyo wewe wumvise ijwi rero numva nyene ati hagarika umukenyezi ubanza bakubita ni message yaje numva sinobifadikanya urumva iryambwiye ngo hagarika yazanye iyo ntuze isije muri jewe numva umenga no ikora doca sanga sinobishobora pesingira ndababesha cyasanga sinobishobora kubibangikanya cyamaza guhagarika bimwe ndisiyo hari imitima myinshi yakize ubwo umukenyezi tingere no mbandanye iyi nayo ntavuze mwizina uzobona icanditse kandi oya nca numva yuko menga byahiye umwanya n'umwanya biraza kugenda neza bano bantu bo muri Ligera family n'abandi benshi b'abakunzi bari hirya no hino ku isi nakuntu gandi babwiye agatitre kwe
oya ko mba ndakuraba nkabona uryamanye nako ntako mvuze irahari kandi nziza cyane muzoryoherwa sirivuga shooting yaratanguye ndiko ndakora abaje je sinigera ndeka kandi si byayo ni ngo apana ngo nigirishije je sinigera nigirisha oya uburyo buhari je ndakora gusa bubuze nkahagarika izoba ari Imana yarabikoze rero buza buraboneka buke buke ngenda ndakora buke ni full movie cyangwa ugiye kuba kubitanye na gas season nka kwako aya si full movie n'ama party witavye umuhamagaro wa mukobwa dabiwe film ibizimvye wakwise umukenyezi nta nabare bazi kwizogera hajya hantu none ugira ubahindi nijya cyo kuvangwira siko kuri aho bazi kuza gukora episode tubiri umuhamagaro subira kwisuka umuhamagaro narawitavye pe basi naritavye Imana reka ndavyituka oya ntiwitavye Imana umuhamagaro narawitavye hama Imana inkomerezayo nta nkomezi zanje nazimwe zero nkomezi ego nirata uretse Imana gusa niyo ifise ukuntu bijamwo urumva ikabipanga neza ikambwira ati mukobwa wanje action jako ataki tiko nanje timana jewe nukuri Imana ibikoze je nta mpamvu naho wahereye utora kanova ngo kwitaba Imana nubera kubwira ati mukobwa wanje twagiye ati nanje tinda kwitavye Imana iyo umuntu erega baje abakozi b'Imana bose barayitavye barapfuye nabavuza ngo witavye umuhamagaro we ninde yaguhamagara Imana none niwe warayitavye oya uba witavye ico yagushiriyeho ntabwo ari yo bawe agako dufuko nukomplike ibintu oya byumvire nawe umuhamagaro tuvate nk'ishami rikomotse ku Mana arico kintu kwerekeza ko kugira witabe ico kintu ucitavye witavye Imana canke witavye ico kintu yashize ico kintu ni gigi kimatanye n'Imana mugasi Imana n'umuhamagaro n'Imana kwe Ligera ntumbeshe Alfred umuhamagaro n'Imana wezo ufata seance we mankuhugure je so rero nije muntu azokuvuna mu uzohugura bose oya ntuzu tubagomba kubanza kuja mu kirere kimwe nabikubwiye ndiko ndakubwira ndi muri presence y'Imana naho kaguma kombataye mu mubiri twapfa duhuje rero nuko umukenyezi ntabwo yaheze gusa yahagaze zobandanya après x temps ubu tugomba gukora iyo yindi kandi nukuri bashe je muzonshimira mukomeze kuri subscribe kuri Ligera ubu najenda namwambaye yaje mwambaye Ligera handitse ngo mon courage marchese ako kantu warakaririmbye urakabyina n'ibirato mbabona uzovyandika ko nizo wambariye ko wandike ko ngo mon courage nishuka nuko ndashika mu cumbi wanje akomereje ko katacuka vuze akari we waruvuze no mu cumba hose byandike ko bicaye hose biriyo kabisa so hari amakuru yarahari inkuru zari zihari ngaha ahubwo zavuga yuko umukenyezi ushobora kuba wihagaritse ngo kubera ko abakinyi bamwe utari kurabaronka harimwo uwitwa Fiko ngo yamaze gusezera mu bikorwa byawe ano makuru niyo canke ni bya binyoma byo mwibarabara ariko ntimubura insako Fiko ngo arasezeye oya mu bikorwa byawe ntaza gusubira bivuye kuki yasezereye he byaguye mu matwi y'umunyamakuru nawe akaba yemerewe kubaza byagenze gute kugira Fiko yanke kugaruka mu umunyamakuru aremerewe kubaza ngabo wabaza ntiyemerewe kubesha niyo mpamvu dukeneye ukuri kuri wowe ntabwo niko ndavuga amakuru amwe avuga yuko ngo ahubwo ngo nubwo uvuze ko ari ijwi ryakugendeye uvuga ati amaze ndabireke ahubwo ngo hari abakinyi bakubanye bambu utari kurabona abasanzwe bayiraba ibyo vyishura abantu basanzwe bayiraba rero ndagaje gwatayo nda kandi Fiko je ntiyaseze ajaye none nta wundi muryango arimo none ntawe yari arimo kera none nimba nk'ubu muryango ushobora kuva ati tugukere mu bikorwa runaka canke barizwa ahantu hamwe apana gutambikiza wowe ucumubuze oya nukuri ivyo bintu sivyo jewe mfise inkuru yanje none nayo muyihindura iya wivuga gute nayo ndumva neza ni kujya nyene muriko murayibona munze mvuge script imbere ya kamera yarapfuye Fiko kandi yaheze twabibonye ko yapfuye muri film ngira mu muzungu mu mwiciye iki kano kanya kwere muhemu muvugire ko yaripfiriye muri film aka kantu ko kuguma mwica abantu wica muri film mubahora iki uwo menga yarakwiye kuba agihari akabananya surviving none mwaramuhamvye muri filime twaramuhamvye
none umuntu apfuye nubwo butakwerekana ngo bamuhambye tuba tuzi ko agiye wa mukobwa sawa rero nta mpamvu nta mukinyi yotuma umuntu ahagarika filime okay so filime nuwa yanditse apfuye barayihinyanyura kareka sindabikwifurije mugabo nk'ubu wotaha uyu mukenyezi twaca tuvuga ngo irapartie à l'histoire nuko twabivuze kuri nyiravyo ko nzopfa n'ubu wabona ntashitse muhira ni ibintu bisanzwe mugabo ntuzopfa ngo umukenyezi ibandane irashobora kubandanya mugabo nivyo nteko ndaraba hari abantu bari bafise amaproje ku isi bo bagiye gusabandanya nabi na nabi kabisa harimo ibintu nyene vyo kwigobotora mugabo kwa musa tutaba tuzi kera uko vyari bimeze dushobora gupfa kubibona nyene imana ikutuzigamire ubandanye ubaho kandi hageze ko mfa ndapfa hama mbeho hageze ko mfa umuntu akivuka imana ire mu muntu inzi umusa azovukira n'umusa azopfira bivuze gutosenga imana yisaba kuramba we ubwo nyene uramara umwanya ubisaba erega ibintu mvera cyangwa ndababwira ikintu kimwe imana kuyisenga kumva nk'umuntu mushasha imana kuyisenga amenga warakuze imana kuyisenga umwanya hakumva nk'umugarari oya umenye imana kuyisenga ibiyihinduza imigambi gufise ajame reka iki kintu citondere dufate nk'ukazibona wediko wasavye imana kamera for example ugaca uyironka ugaca uvuga ngo imana ngo amasengesho yanje ngo ubunyene no igihe cari ico nyene canke ukayibura ugateba ngo imana ngo yarase kunyishura ngo yaratevye igihe nico kitaragera ahubwo gusa impamvu ituma tuvuga ngo amasengesho yanje yarishuwe kwa kwizera wabeshejweho n'ivyo wizeye ntiwabeshejweho n'ivyo ubona uriko uranyumva wabeshejweho n'ivyo wizeye ntiwabeshejweho ukwizera niko gutuma hari abakene bamwe biyahura abandi bakabaho kandi bemanga ko arabakire muri ico gihe rero byoba bimaze iki gusenga umuntu yinginga imana kugira ihindura ibintu bimwe bimwe mu gihe isanzwe yaramushiriyeho inyishu uko bizogenda sinze kuri kuranyumva menga gusenga ntaco byoba bimaze mu gihe nk'ubu je n'abavuga ngo kimaze ubundi udasenga nta n'ubuzima ugira ubayeho gute udasenga hanyuma bimaze iki gusengera ivyo bintu kandi wumva bitokoreka igihe imana yavyanditse bizobera diko niko ndavyumva gusenga kwawe ntaco bihindura ku mana sivyo ntibihinduza programme zayo wehe rero ngo mwana wanje bankoze ku mutima uravyumva wagize ukunuko ahubwo wowe iyo uri kurasenga kandi wizeye niyo bitevye ntubibona ko vyatevye kuko wizeye ko umwanya n'umwanya bizoba niyo mpamvu dushobora kuba hamwe mwe na Fridore habemerera ikintu we nkakikwemerera ejo sivyo ukaguma ubona menga ni kera ejo ni kera Fridore nkamubwira mu ndwiza wowe hakagira abona menga ni hafi niyo mpamvu bro tubaho tukabona umwaka uhera ntumenye ingene waheze ukibaza nafunguye gute ni depressije gute ko atakintu nari mfise ari undi muntu yiyahuye mu kwambere vyamurambiye urazi ikintu ntoye muri filosofi yawe ahubwo umuntu akwiye kuba hasenga ashimira imana muga gusenga uvuga nk'ubu ngo je muco ngo ndakeneye umugabo Nenga ntaco bimaze kuko nuko tugusaba itegereza kuko urabisenga kuko mwuko gusenga kwawe bituma wizeye ko ejo bizoba ejo hageze ntibibe witegejo kandi ko bizoba ejo hageze ntibibe hirya ejo hageze ntibibe witege kandi ko ejo bizoba sivyo bizokunda ivyo rero bikagutuma wewe uhora wizeye bikagutuma uguma muri presence y'Imana urumva uguma uvuga ati ko biri kose ndatinya kwicira inzira hariya tinya kwicira inzira hariya kubera Imana izobikora rero ugume ejo nturambiko ariko wenda ushire ko pressure Imana ngo kuno hewe ejo niyo mpamvu nakubwiye wenda ashaka kukwemerera ikintu ejo hakagera wiranze kubera iki ntiwizeye ko nakiguha uvuga atashobora kukima canke nukiba muka Fridore naho ndamubwiye muri December urumva arabizi ko ntahemuka zokimuha ahora yizeye hanagera abana ashaka atanabizi ko umenga neje rero senga Imana uyereke gusa ikintu ugusenga kwacu kwereka Imana fresh aravuga ati ndafise umwana nyizeye c'est tout nta bindi senga gusa ucree confiance yawe imbere y'Imana nibaze ko message babaye umvise muri filime umukenyezi je nize nk'ikintu kivuga ngo ni vyiza guha abana
kwidegembya ngo icambere cyari ubuzima bunini nagiye niga ku mukenyezi akamara afise mu rugo uburyo rimwe banatotezwa uburyo bihanganira ibintu byinshi mugabo je igiye guhera ndiko ndatoramwo message ivuga ngo si byiza kurera umwana atambuka uzino ama affection ni meza ko yatanga mugabo ubitanze nabi ushobora gusanga uriko urarera ikintu kizogukwegera nakuyemo ikintu kivuga ati ni byiza gutanga indera aho bikenewe mbere n'akanyafu ukaba wogashira ku mwana uwo ni jewe undi muntu wese arafise ibintu yakuyemo ariko wewe nyiravyo nyiri kubigira akabigirura nihe message ikomeye cyane washatse gutanga ku mukenyezi ahigeze uno munsi no gutoya ibandanye message ava narayitanze ya mbere murabizi ko ari kuri violence basée sur le genre nja kuri féminin bitabujijwe ko hariho n'abamaskire kandi bahohoterwa yarashitse baramhohoteye umugabo wanje arahanwa aza yisubiyeko uravyumva indi message kandi gira kabiri niyo ku kintu kijanye abagenzi ego ntirahera ariko navuze nk'igihe yoca ihagararira hajya igihe yoca ihagarara hajya barabibonye hari ko ufise abagenzi ukibaza ngo naka ngo n'umugenzi kenshi ugasanga uwo wari ufise umugenzi wa nyawe ukabona hidumbukijemo umuntu akuzanira amakuru basi kuri bagateranye ugasanga kuko Anita yari umugenzi wanje akaba kandi n'umugenzi wa Clarisse ariko Clarisse ari umugenzi wanje ava Clarisse twacanye muri byinshi muravyibuka amvuza urumva muravyibuka ngwanako agira iki mu nyuma rero haza kwaduka umugenzi wiwe wanje kandi rero hama akazarazi wanje akambwira ibintu bimwe nyene nabwiye tugenda kubwira Clarisse ko aje namubwiye akagenda kwa Clarisse nta n'ibintu anamwishura by the way agacatsa kandi acavuga ibindi bintu kugeza yahanyemeza ko ari we yatumye umugabo wanje fiko yomoka ntawe ubizi ko ari wabizi ko ari ivyo urumva nta numwe arabimenya abantu ntibarabimenye neza rero tugeze kucunga abo bagenzi cunga ujya mugenzi wawe misi yose aza kubwira sivyo ngo naka ukunuku ntiwamutumye urumva wamutumye ntiwanamubwira ati ncungira ndabira ko bimeze wapi mugabo misi yose kandi bajya abantu nta nico baba bafise banakora arazwa n'ishinga ryo kuvuga araje nakayambwiye ukunuku ntiwamutumye urumva agaca agenda na hahandi cunga namba misi yose aza kubwira eske ajya makuru wewe hari yakuzaniye no munsi nejo ayaronka bigenze gute ese afise iyihe ntumbero mu kuguma akwikundiriza afise iyihe ntumbero aragukunda gose nkanje Clarisse twe twacanye muri vyinshi mugabo kuza kudusenyura akanyisasa afise kere objectif ntumuhemba mugabo ntajyama nyene ko yona gwenda kuko mva yari umuntu wawe mucanye mu bintu byinshi benga biroroshe kwizera ukuri kwiwe Clarisse nta na kimwe ni Anita yazateranye urumva Clarisse we baraho Clarisse akavuga ati bizohera bizogira iki cunga rero reso yanyuma ndabahaye ahigeze cunga uwo muntu misi yose aza kubwira ngo naka yambwiye uko eske ujya muntu amubwira nawe ari gistat banza wibaze kugira ashike kuri yambwiye uko wewe ntaco yavuga urumva aragenda agahagara akavuga yatari aho rero cunga gusa iciza kiza kigoma kigaruka abo bantu baja kuguteranya canke bagenda kuvuga ngo naka yavuze ukunuku ntibaheza baze ngo bagukubite no kuvuga harimo akantu ka fake friends kuba magabo kuja pfa umuntu wite agaje nafise abantu mu telefone banditse kuko we nawe barimo yego fake friend be bashika nki sangari oya usanga urize ngo fake friend 1 fake friend 2 fake friend 3 ukabandanje acora umwana mubi kwe kutoca umufuti nimero yiwe kayije oya shaka kuyifuta iguma mwe mugabo ari fake friend ikintu sinshaka kubroka promba nsinzwe hajye umuntu umupfuye ikintu ugaca umubroka uri fake uri na fake friend uri fake wewe ubwawe nawe ntiwiyemera uriko uravyumva nagira wo mubroka bwa ntabandanya kubuza amahoro why namba ari iki amenya amakuru yawe nabwo uri indege abona yuko ari Ligera yego ukomeza umutesha umutwe ahanga yikenda asubiyemwo namba umuntu umugize ico mupfuka cyo mubroka ntiwiyemera you fake nturi sure
je ndakureka ukamenya amakuru yanje unambrotse nkamenya umuntu mushikirana nkayamuha akayakuzanira yumve ko nkibaye siko wumve ko nkibaye muri urafise akantu ko kubabaza umuntu kandi mbayeho kudashaka kenshi iyo uraheje umutima ivyo bintu birakwegereza n'Imana kuko ucubona ko imigambi mibi yawe atana hamwe atacindura ku mwana w'umuntu urumva rero namba dupfa ikintu kambroka ikubite mu gatuza ati sinkazi zero oya ndakurenze nyene ndi umuntu aguhungabanya kandi nakuvugisha je naho nibaza ati inzira nziza niyo kubroka umuntu cyangwa kwa deletinga namba yiwe ntusubire no kubona ivyo hamanye n'uwo muntu akava mu madosi yawe y'ubuzima bwawe ukabandanyana n'abandi muri kumwe cyo gihe agomba kumenya uko mbayeho mwene uwo muntu nawe sinzi ko urabibona abana niwe wambere arabona amastati nyene yibone ukishira uravyumva uyibone ko nkiriho ntapfuye imeze neza namba ari umuntu nezerwa amenya amakuru yanje n'umuntu mbanzi yuko ari umuheyita ariko arampinze yego kandi umenya meza gusa nta mabumenya meza gusa ndi yaranje ukayamenya urumva ukaryama ukaribwa ukaryama ukababarasha nanje nduhutse ndi mu mashimwe asante Yesu uwo muntu akabiraba kweri ukunuku sha ugahangayika uyamenye ubwo rero umbrotse uri zero ikibi cawe gusa nukuntu nabonye wadukanye ingeso yo kubusigaye usohoka ahantu wafunguye injya ziryoshe ndabivuga yari sene hapana masene reka kuncira nkumbanze meze usigaye waradukanye ingeso nawe naho nambona utokora yo gusohoka ugapostinga wari ipirawu vraiment nawe babwiye je ndiko nkora film sivyo none wari bwana je ndabikora naravyanditse ndibuka buri mu bantu bahora bagwanya ibintu nk'ibyo yego naranavyanditse umuntu kubera hari abantu tutabeshanye nkaragu abayiriye ubwa mbere bitewe naho yakuye mvuga ikintu kirisi bya bintu sinavyiza rero agaca gafotora agashira ku mastati ngo weekend yari neza nawe usigaye uri muri abo bajye ubushaza bubisi butono yagaca ashira kuri stati nta n'ubushaza bwarimo reka ndakubwire narabishizeko ati kawaida asanzwe nta postinga injya iyi ni scene imwe muri filime ndiko ndakora iyo abizerete bayita mechanisme de défense apana si mechanisme de défense uburyo wisigura bayita na réflexion ndayikubwire je nize psychology mugani muri mechanisme de défense na ma mechanisme de défense no gute ni mechanisme de défense warumvise ko umutima muri kora kwagereza ati muga vraiment ndarengeye gupostinga kandi navyanditse sinaje kuyexcuse ino nabishitseko bubura postinze wereka abantu ko bafunguye neza tetete kwitari na scene sivyo zaritera reka ndakubwira narayimujishije mwijisho mbabarire kwitari na scene menya namba narabikoze nta nivyo nzongera gukora nta nivyo kandi naribwa no sisohoka Imana ishimwe waricujije reka sinicujije oya ngomba ndakubwira uko hari ivyo nari bwakora igihe tumenyanye nubwo rwa mbere ndabaye ni mpamvu natanye ndavati none inari jana narafata nk'umuniga nta nivyo uzongera no kubona nubwo itoba na scene hariho impamvu iyo mpamvu mbere wabibonye nta nivyo uzongera no kubona ndabikubwiye iyo mpamvu jewe cyo kimwe n'abandi byatsitaje birakenewe ko bayimenya ohoye nabo twari kumwe ubwabo muri video ntayo bazi je ariko no yibwira oye ndayibwire mwabuno buryo yibwire nyene abantu benshi babasirimu babifashe nk'ubushamba shambu na elewa manake niyo mpamvu niyubu niyo simpa nyene impamvu ni kwa kuntu nkanje je sindaja mu ndege noja kuri airport nurinde hafati ilifo kabagenze banje bose babimenya nka postinga ni mu ndege nimba fotora na rero si vyiza yuko utuma umuntu agoma yumvira ibintu vyinshi nta nkono ufise aho ngo nkubite sivyo kugira tubandanye vyoroshe ndumushamba pe postinze njya mu mbabarire ndumushamba urero ndavyoroheje kwamagara ina Ligera mushamba apare ya objectif yatumye je post sivyo ndavyemeye imbere y'abandi bose banako ndumushamba n'imbere yawe ndumushamba pe naramenje ariko je ndafise ikintu kandi muzobibona catumye ushira ko bijya bintu nyene nta nikidasanzwe impamvu nanavuze fite kano kantu nina navyibuka nzoka kubaza tugasanga ni nako navyutse ndavyu nuko nyene bwa mbere mbonye ko imisi rasa ntingana kandi nuko mvuze uko sicaha nuno mwanya mvuze guno nabonye abazi postings benshi unumva no bari umuntu aracana posting n'imyumbati n'ibiharage ana yanje ariko ibi bintu tuze tubibaze n'ubusirimu bwa cyane
nubushamba ni myumvire ni terambere riba rishitse ku muntu atigeze agiye ni myumvire nawe kudapostinga injya wiguriye usangwa nawe ari ubushamba utiyemera postinga injya je n'umuntu w'umugabo nimba ari ubushamba bumve ko kenshi no Fridore how are you umugabo yotuma postinga ikintu cyo kunywa uja kuri starting postinga imiceri wariye ibyo bintu ntibikogwa mugango ubusirimu gupostinga urazijya sana amafaranga igugwa usanga umushamba ari jewe mugaje kuzombona muri bife ngo ndiko ndapostinga I'm sorry for that urazijya sana amafaranga igugwa iyo urayibonye anga ibihumbi 15 ndamutaba mu Burundi okay 15000 apana vy'amarundi amashiringi n'amashiringi twumve ko twongeza ko nkabene reka taramarundi rero twari kumwe na timu yanje nukuri ko Imana ndabashimira abantu bari muri mvuge muri Ligera team Ligera bari barimo harimo nabandi bantu maybe bari hanze n'abantu twakinanye umukenyezi tu twe twasohotse twagiye kuryoherwa ucura bagurira ko vyagenze ne bashobora no kungurira bro rega je abantu dukorana z'abatindi mu mitima muga mu mufuko harajegera batunzwe n'ivyo bizera pa n'ivyo babona manu urumva rero nuko haruhaye karanta telefone hanyura muge oya nta nakimwe nta urgence irimo urumva rero bijya vyarashitse je murabizi mu mutwe nkuko yavuze ngo umugabo yo posting iki je ndafise ukuntu mu mutwe wanje nanje arige nikubita ndumukobwa oya warabuyumviriza nkikuta nk'uko ntuzohora wiyumviriza mu mutwe gusa uzayumviriza n'ahandi ku mukobwa oya ndiwe fisa amabere ufise ni iki ufise ndamwa n'ingohe izo nabonye n'abahungu basigaye bazimwa Irene bakashira baca ni ba Eric babaye ba Sandra hari indirimbo numvise ngo babaye ba Sandra ari nabibebe tuzibona ngo yashushu ari umuhungu hari ibintu byateye ngo igisheri ngo nta kidasa ari umutipe ubwanwa akagwana nabwo akabumwa buri munsi ngo ne iyi nkuru ari umudemu yakunze umuhungu abihevye oya come on iyo nkuru utanayiduteye bugi ikiganiro oya ndikihagarara kirahagararira burya Chris namba yavuze ngo ico mpwe mu Imana mbwiye gukora ndagikora hari nici mubutsa akakireka nk'uyu mwanya ni roromodo waje namba nari natanguye inkuru nkumva umutima ati reka candeka uzoyitubwira ubundi munsi abantu bitegeke uvuba usibye ijya filme utababwiye title nta kindi kintu cyo kunyitega katari bikogwa nta bindi bintu mwamenyeko oya nukuri kwari dufise amakuru yuko nuno mwaka mu mpera y'umwaka ngo uhava wambikwa impeta ukarongogo none umwaka uri kubise tugutegereze mu mwaka utaha cyo kimwe na ba Amede na ba Fikofiko Fridore ntaragera mu Rundi tugiye twirukana abantu bakiri abajene kandi bakuze muri industry ya cinema murongore munarongogwe ndacarindiriye inde yo batayo dutanga sindibatse ni warongogwa uzodutanga ariko ni warongora yego Fridore akarongogwa aradutanga kubera nuko kwanje Fridore nuko kwanje ndiko ndababwira je ndi umukobwa sindiraga sije mpanga igihe ca mariage nubushobora kwaduka umuntu ejo tugahuza ibigwi sivyo mu kwezi kuza tugakora ubukwe we nivyo ukunda batubwiye ko banza ukamwiga k'igihe kinini banza ureke nta wamenya diki bihe birahinduka ubu waba warahinduye nta womenya ashobora no kuba harakambwira atarampropose akambwira ati dukora ubukwe namba wocu ucikira umukobwa namba wocikira sinzocikira mu izina rya Yesu urayitsinze ndavyanse ndakemeye nta mukobwa wa mutama yoci sinzocikira mu izina rya Yesu kabisa bazotume baba babiri mugacu kubone muri meri jeho bavuze eta civile mbona hajya gusabika nta yego hazopfume baba babiri kuko nta bukwe bwa mbere twabonye nta n'ubwa nyuma twabonye byose naho umutwe urumva rero Fridore impamvu namubwiye uko n'urongogwa ni vuba n'urongora sejo muri omani baramusimba n'ubwo nibo bari bari abantu amafaranga barabavuna mureke kuza mu mari rero nivyo navuze ko cyane umwe arantumbera ngo anyihere ku bayita amareyari ntukunditse sinkunditse uri guzaho sinde guza abakobwa muri omani nikundirwa n'abanyamerika oya n'abarundi entre tabo ngaha nabo barabikora kandi si ukuvuga ngo baba bararongoye nanjye dukundana uri umutipe nkabona nta kintu wayashira twobana none kidasanzwe ni iki
ureka ko mukora ubwo buko ukazomutunga no mu rugo n'ibintu bisanzwe urugo n'abantu babiri tugomba gutsinda za mentalite za kera ngubitamwe ako gafaranga Ligera twibanire kandi we twoberana ntayo mfise kandi sindagukunda mu ubwo buryo uko tuberana kuri mikro mbona n'ahandi byo ikintu ushatse kuvuga tureke kujokinga ugasanga ni couple umuhungu nta mafaranga afise okay umukobwa arayafise mwe murabona ko hageze ko mu bantu nizo ntambamye nizihe umuntu wahaye umutima umwimiki